Voilà, abahindi ntibashobora gushira mu nguvu ngo bagwane nabo bongereza. Gandi aca bigisha uburyo bwo kwisonzesha. Bisonzesha umunyu bahora bahabwa ku nguvu n'abongereza. Barareka kurya kandi murazi yuko kutarya umunyu ntivyoroshe ariko barabikoze. Hanyuma abongereza baramaramara babaha independence, ukwikukira. Habaye ibiganiro. Muri Afrika y'Epfo murazi ikintu cari kigisibije citwa apartheid. Mandela agafungwa. Voilà. Ikintu bakoze barisonzesheje. Ikibara gikoresheje cyane hamwe no kuboyikota nkuko nari ndabibabwiye, kwanka kugura canke kwanka gukora ibintu biza bifasha abazungu bariko babafata nabi. Byarangiye habaye ibiganiro basubiza hamwe. Muri Amerika kuri Martin Luther King babikoze uko nyene, barisonzesheje hanyuma banka no kugira mu mabisi. Ayo mabisi yari amasosiyete y'abazungu bariko babafata nabi, nta mwirabure yicara imbere mu modoka. Voilà, barabafata nabi cyane gose. Hanyuma barisonzesha bahagarika no kugira muri ayo mabisi. Ivyakurikiye leta yararushira abona yuko ivyo iri kwiragira atari vyo. Voilà, baraca bugufi bagiranira ibiganiro bemeza yuko abirabure n'abazungu bangana imbere y'amategeko. Bivuye kuki? Bivuye kwisonzesha. Ibigo y'Uburundi inanze ndagahanwa, umuti wavyo nawundi atari ikiyago. Hamwe mwicara mukaganira uti ibi navyo numva, ibi navyo ndavyumva. Umwe akarekura n'uwundi akarekura, ijambo rigaheza uwo rikaba umunoni. Vugana ikiyago n'ikindi. Kutavugana n'isoko ry'amazimwe, raba muyage muzibukira ivyo bimene. Ijambo ririca ritishe naho rigakiza. Vugana ikiyago n'ikindi. Vugana ikiyago n'ikindi. Ubu n'uburyo bukoreshwa izindi nzira zose zidashoboka. Inzira y'intambara idashoboka. Abirabure ntibari kugwanya abazungu muri Amerika. Abazungu muri Amerika ibigwanisho vyose nibo bari babifise. Voilà, mu Buhindi abahindi ntibari kugwanya abongereza, ibigwanisho vyose nibo bari babifise. Muri Afrika y'Epfo abirabure ntibari kugwanya leta y'abazungu, bari bafise arsenal y'ibigwanisho vyose. Nico gituma iri jambo ryavuzwe na Gandhi gushika n'ubu nta burarihinyuza, kandi jewe ndazi yuko ari ukuri ukomeye cyane. Yavuze ati ukudakoresha inguvu, ukwitonda, ukwicisha bugufi, voilà, nikigwanisho gihambaye gusumvya ibindi bigwanisho byose byakozwe n'umuntu ngaha kwisi. Ngiyi inzira y'ukuri ushobora gucamwo kugira ngo ukemure ibibazo vyakomeye cyane, kandi ukabikemura atamaraso asesetse, atawumerewe nabi, ukabikemura atawututse, ukabikemura utagiye mwibarabara ugire manifestation ngo bakurase. Ivyo kuri ba Martin Luther King n'abagandi agateka kazina muntu kasa nakubahirijwe, baraja mwibarabara bagashikiriza kari ku mutima. Voilà, bakagira ico bita marche pacifique. Mugabo ubu narababwiye yuko bidashoboka. Naho bidashoboka rero narababwiye yuko ubuhinga bwa none buteye imbere, naho woba uri mu cumba cawe udasohotse no gusohoka, naho woba uri mu mahanga, ivyo wobikora. Aha rero aka kantu mukumve, mbega ukwisonzesha Imana yemera canke ikunda n'ukwahe? Ivyo tubisanga muri Yesaya igice ca 58 guhera ku murongo 6 gushika ku 7. Ukwisonzesha Imana yemera n'ukwisonzesha uhagaze ukuri. Mbega vy'ukuri uriko wisonzesha, uriko urarondera Imana? Voilà,
uriko urasenga urifuza yuko imana yenteruvena mu vyo uriko uracamwo, canke uri kubigira kugira ngo unezereze abantu, unezereze abana bariya. Icya kabiri ni ukwisonzesha bijanye bifatanye no kwihana. Urabona neza yuko wakoze ibicumuro umuyoro ugasha wihana. Ubwa gatatu ni ukwisonzesha gufatanye n'imbabazi, kubona abantu bagowe, abakene, abantu bariko bararenganywa, abantu bamerewe nabi kubera ibi canke biriya, ukagira impuhwe. Akarorero, urabona urwaruka ingene rumerewe, urabona abarundi ingene batesetse, ingene bamerewe nabi, ukagira impuhwe, ukavuga uti Mana, oya nukuri jewe ndisonzesheje kubw'aba bantu, kiza igihugu cacu Mana, aka karenganyo kararenze Mana, oya. Uko niko kwisonzesha Imana ikunda. Ukwisonzesha Imana ikunda kandi si ukwima ivyo kurya umubiri wawe canke ivyo kunywa umubiri wawe canke ivyo ukunda, ariko ni ukwisonzesha bifatanye n'amasengesho. Ubwa nyuma, ukwisonzesha Imana ikunda ni ukwisonzesha gutuma uhindura ingendo wahora ufise. Ukabikora ufise umutima wo guhinduka. Muri ubushakashatsi nagize rero naranezerewe cyane numvise uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yaravyigishije ko akabishimangira. Ushobora kuba utamwemera, ariko jewe ndemeza yuko yavuze ukuri. Na Sawuli yarageze ahantu aravugishwa kandi yariko arahiga Dawidi. Rero umuntu naho wowe umwiyumvira ko uku canke kuriya, arashobora kuvuga ukuri akavugishwa nk'uko Sawuli yavugishijwe. Aha rero ubutigu burageze, manza mwumvirize. Hari ubushobozi mu gusenga, mugabo rero gusenga gufatanije no kwisonzesha n'ibindi bintu. Amasengesho kwisonzesha atanezera umutima w'Imana, kuko wawerekanye akandi kigoro wokora gasumbako. Ati amasengesho yo kwisonzesha yasiri iyo yakoze uri mukuri, ufise wa mutima navuga, ayo masengesho aranezera Imana. Ati nta kindi kintu wokora kiruta ico. Iyumvire nawe, hari ikindi kintu ubona coba kiruta ico? Amasengesho mwene nayo rero ubugira kabiri ahagurutsa Imana warondeye umwanya muremure nimara gukigoro gukora ibihambaye. Abarundi turifuza yuko Imana idukorera ibihambaye, turifuza yuko twoganira hanyuma tugaharirana, tugasubiza hamwe, tugatera imbere, tukagira iterambere rikomeye cyane ritari bwabeho muri Afrika. Igice umubabaro umwaka umwe 2 3 10 20 40 50 100 200 kandi Imana ikawubona, kandi tudasiba gusenga no kwisonzesha. Egero ko abisere babikora mu gice cy'Abanyegiputa, barasenga bakarira imyaka 130 irahera barira, ariko abo mubusi umwe amarira yabo yahindura amariba y'umunezero. Ubu tugomba tugaruze wa munezero bagabo, tugomba tugaruze wa munezero Satani yatunyaga. D'accord? Okay. Abaro bitwa baja Imana bahindura amateka baca bitwa ingabo z'Imana. Naheruka gukora icigwa nerekana ukuntu Uburundi kino gihe buri mu buja. Abarundi muri kino gihe turabaja. Dukeneye kwidegemvya. Nta kindi kintu gishobora kuduha umwidegemvyo atari uko twemeye tukisonzesha. Akagoroba kamwe mu myaka 430 Imana yakoze bijya nto yagiye. Icyatumye Imana ikora bijya kuruka bwarurutse ngo numvise amaborogo yanyu, numva n'iminoyo yanyu nururuka. Mbega abarundi turi mu maborogo, mbega abarundi turaniha kino gihe, mbega abarundi turi mu mubabaro.
ico kibazo niwe wocishura. hari igihe c'umubabaro n'umuniho hakaba n'igihe rero c'umunezero yo kumana. hariho impwemu y'umunezero Imana igiye gusuka mu mitima y'abarundi mu buryo budasanzwe. hari igiye gusuka impwemu yo gusenga no kwisonzesha mu barundi. si ubikora ni Imana ibikora. mwe muri mutahe tumaze ko mutahe w'Imana. Iyi mpwemu rero vy'ukuri tuyigire mu kuri, dusenge mu kuri, dufatanye amaboko, turabe yuko bidakunda. bijya utariye bijya utinejerejemwo, hari umunezero w'Imana yakubikiye, hari n'ingaburo nziza yakubikiye, ukagira umunsi mukuru mwiza isumba indi minsi mikuru yose. Haje iminsi mikuru ningana abarundi turi miliyoni 11. icuma nk'abarundi akaba abasenzi bisonzesha. Haje ubure bwoteramirwa ku munsi yindi nyungu, kugwiza urukundo n'amahoro. Senga mwisonzesha indongozi cane ivyo biraba twebwe bwa mbere. Senga twisonzesha urongozi gusuva ku Mana. hatubwe ndongozi twahisemo kwimana ifise ibanda ca mbere mu gihugu cacu c'u Burundi. hari igihe Burundi bwatwariwe mu bapfumu imyaka n'imyaka n'abarozi baje guhiganwa bafise abapfumu 50 canke 40 bahamiriza inyuma yabo kibaza ngo ari muri bitingi kumba ari abapfumu. ivyo byarabaye. ivyo kubisangangura sagutuma umwana bisa gusenga no kwisonzesha, kurandura amacakubiri yabibwe. imyaka 100 iri kwire umuntu yabivye akayakamisha akayacuruza akayavomamwo akamutungisha kugira ngo yarandure. n'urugamba rukomeye cyane bisa amasengesho yo kwisonzesha. Iyi rero niyo nzira abarundi dutinya, ariko niwo muti ukiza. kubera iki? amacakubiri yaratwononye, amacakubiri yaratwiziziye mu mitima yacu. nta kintu na kimwe tugomba gushikako tudakoresheje abahutu abatutsi. ayo majambo kamenga aradusosera, nayo ari bisesema kuhoraho. turiko turavuga rero ngo twisonzeshe ivyo bintu bihere. hari abantu babigize idiri, hari abantu boca babura umukate w'umwana, ariko niyo nzira dutegerezwa gucamwo, dutegerezwa kunywa nahurura. iyi nzira dutegerezwa kuyicamwo naho irimwo amahwa, ariko niyo umugisha. nzira nafashe irimwo amahwa, kuyarinda bizana imigisha. ikwitoreye ucuhaguruka ugafata urugendo. tugomba twifatira urugendo rweranda. mugabo urwo rugendo rweranda rurimwo amahwa. murabona yuko uruhejeje abafise umudari. murabona kuri iyi foto ya mbere ibi bigabo vy'inda biriko biritwengera biti voilà, murabona ko vyariko biramutwenga nawe ariko ava amaraso kubera amahwa. kuri iyi foto ya kabiri turahitamwo guca muri ibi bisonge, aya mahwa, uyu muriro, ibi bitsinga. mugabo dushike ahantu heza, dushike mu Burundi bwiza, dushike mu Burundi bw'amata n'ubuki. canke dushime kugenda twifashe mu mifuko tudaciyeyo, tutagomba ikitugora. agatipe murakabona kari ku ruhande. ubu tugomba twitange. ubu nibwo buryo bwiza bwo kwitanga kw'abubaha Imana. nta sacrifice irutiye ntayo woronka, nta patriotisme irutiye uzoyimbwire. ahane nababwiye muri ca cigwa duheruka, ntaka kantu kazogaruka. raba uyu mugabo mu gukuraho rwarubuye ingene yemeye agashira ivyo yariko aradandaza hasi, ati reka mbanze nkureho urubuye. natwe nyene igihe aka kamo tuzoba tukitavye, so kwemera ivyo twariko turakora tubanze tubishire ku ruhande. ntihazogira abantu basubira kubesha ngo je no Rwanda igihugu ngo n'amaraso yanje akameneka. uhenda nde? udashobora no kwisonzesha ngo umunsi umwe uhere utanyoye icupa.
ngo umunsi umwe uhere udafunguye, ngo umunsi umwe uhere udahagaritse ico kintu uhora ukunda, ngo woja mw'ishamba ugatanga n'amaraso yawe, reka kubesha. Ako karagaciyemwo, reka tubandanye. tugize urunani rwo gusenga no kwisonzesha turi kumwe n'Imana Barundi twese, ugwanko goca ndababaza goca ugwanko. Aka kabazo ninde Murundi yoshobora kugatangira inyishu? Hamwe tugize urunani rw'intamenwa, abari mu gihugu n'abari nyuma y'igihugu, tukavuga duti umunsi uyu, guhera umunsi uyu tuzokwisonzesha, ibintu byose tubihagarike mpaka ari uko tugaruje umunezero Satani yatunyaze. Ivyo ntivyokunda. Ako nakabazo ndababajije. Ingorane tuguma tuvuga ngo Mana dufashe, ngo Mana washa, ngo Imana nizobikora yonyene, basha koza twarahevye. Urumva tukaguma tuvuga uko nyene gusa. Eske turiko turakora? Eske turaragana duti tugomba dukore ico Imana ivuga, hanyuma ngo turabe ko bidakunda? Ngo tumako ikoraniro y'agahebuza, abatama, abana n'abari mu nkinga, abasore, abagabo, abagore, bose bisonzesha. Ivyo twabibonye muri Yoweri. Ivyo nivyo tugomba dukore. Ivyo tubikoze, Abarundi tukagira urunani rukomeye, tukavuga duti ibi turabikoze. Musi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, imisi tugomba. Ibi bintu ntivyoja mu buryo. Ugo rugamba, ugo rugendo, nigo nisi urugendo rweranda. Ugo nigo tugomba dukore. Voilà. Umuntu haja muri ya application, n'umuntu azoba yiyemeje kuja muri uru rugamba. Twobura amahoro gute twebwe turi kumwe n'Imana nyene amahoro, umwamenye n'inganje, umwamenye n'ingabo, twobura amahoro gute tugize ugo runani go gusenga, nyagusenga no kwisonzesha, nyakwisonzesha, umwe wese ahari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time. Aha nababwiye nti iki gikorwa tugomba dukore, ibi bintu umwe wese azobigirira ahari. Nta bintu vyo kuvuga ngo urumva ngo nje mu Burundi ngo ibiki, ngo duhurire mu rusengero, ngo duhurire Igitega. Oya. Umuntu wese hazoba ari ntihazobikorera. Ko tangore nimwe inanira imbere y'Imana, nitwayizera tukayisenga tugira kigoro. Ati nitwayizera tukayisenga, Abanyamerika bati in God we trust. Ico nico baturusha. Kubera iki tutokwizera Imana ngo dukora ivyo yatubariye? Voilà. Ariko arabivuga, nta muntu n'umwe yakuyeko n'akanwa, nta muntu yadugije urutoki ngo ivyo uri kuravuga sivyo. Ntawe mbona. Mfise assurance kw'ivyo ndiko ndavuga ata muntu yari ngaha n'umukuru w'igihugu mwamubonye ashobora kubiharira. Inde umukuru w'igihugu ibi bintu yobiharira bigenze gute? Umurundi abiharira, yaba bamwe bavuga ngo bavugishwa n'Imana, adusigurire igituma atarivyo. Nibaza yuko atansiguro nimwe yoshobora kuronka kugira ngo ashobore kubihinyuza. Tugomba dutonde urugamba, tugomba tugira urugendo rweranda. Nta gahato kazoba karimwo, uzorujamwo n'umuntu azoba atahura ibi biriko biravugwa. Wajya amasengesho kwisonzesha, hari inyungu yindi iye gutuma Imana yambika igitsibo c'ubwiza y'ucacu c'u Burundi. Yego, igitsibo c'ubwiza nawe uzokibona. Ushaka kuzana amadorori igitsibo c'ubwiza bw'Imana ntuzokibona. Ukoreshe ubuhinga bwawe bwose, wokoresha isi yose bimenye ubuhinga bwose wokoresha igitsibo c'ubwiza bw'Imana. Imana yambitse Burundi, nta namazo kibona, nta namazo giteramira atari Imana yonyene. Sinzi umutima umukuru w'igihugu yabivuganye. Nimba yabivuga kugira ngo aryohere abari ngaho, ivyo sinovyinjiramwo, biri hagati yawe n'Imana.
ariko nimba yabivuga abihawe na mpwemu na mutima mweranda, kuko ndemera